iri jambo ryo kwizera ntiginyoha ko Satani ahari canke akora. Iri jambo ryo kwizera rishira habona ibikorwa vy'Imana kurusha uko bishira habona ibikorwa vya Satani. Erega nta hantu na hamwe Yesu yigeze abwira abigishwa biwe. Igihe kimwe abigishwa biwe barirukanya abadayimoni bariruka bararyoherwa, Yesu arabwira ati ntimunezererwe ko abadayimoni babumvira. Kuko nabigishwa bari baje kudekuvura ko abadayimoni babatinya. Bica birabaryohera. Yesu arabwira ati ico sico gikwiye kubanezereza. Ahubwo munezererwe ko amazina yanyu agize gute yanditse mu gitabo c'ubugingo. Kuko ari bisanzwe ko mwebwe mwizera, haleluya, ibitangaza n'utwumiza bicika umugabane wanyu kandi mugakoreshwa n'Imana ibitangaza. Ndaje kukubwira ngo wewe uri umuntu ahambaye, uri umuntu akomeye, ata wundi muntu wundi arinze kwinjiramwo, uri umuntu adasanzwe. Reka mvuge iki kintu. Paulo yari umuntu akonfronta urupfu. Paulo mu gitabo ca Timoteyo aho ntaza kubasomera, Paulo arandikira Timoteyo ati jewe ndiko ndasukwa, je narangije urugendo, nararangije ukwizera. Paulo yari umuntu ari avize, asanta kandi yabwiwe ko igihe ciwe cyo kubaho kiriko kirahera agiye gupfa. Ntiyigeze asenga nka Ezekiya ngo Imana imwongereze iminsi, kuko iyo niyo verse abantu benshi dukunda. Ariko Paulo yarahanganye n'urupfu, uravyumva, arujamo avec sérénité. Kubera iki? Kuko yarahumurijwe n'ijambo yakiriye, ari ryo jambo ryo kwizera.